ibice 36 ku ruhande rwa ekipe ya Manchester United bwana Houston. Man U basaza Houston basaza turakumva musore sinzi ko ibyo mbona je namwe mubona nabonye hujya Man U nabonye makuru kuri urugo bitsa Fricha hujya Man U murabibona he muri kazoza erega Fricha bavuze ngo isanga ahantu habi ngo mubonye amakotereje yambaye ku munsi weje amenga aje kurangiza urubanza ariko byarangiye ekipe ya Burnley imugaraguje hagati 2-2 Benjamin Sesko guseri ekipe ya 19 Darren Fricha arakumbagajwe n'umugwi wa Scott Parker bana yibaza ibintu kibazo cyakanga yari yabibatse 19 rakotse mbega burya Wolves ntiyananije Man U oya baranganyije yari ya nyuma Wolves baranganyije Man U ari ya nyuma eske uwa nyuma wanganyije Man U eske w'19 kuki wo kabaye niko hari tumoto bita ngo twijeho kuki bikuranyumva Man U gituma zije moto bazise zijeho kuki ndakibura ariko je nibaza yuko nazo zifise umuhindo nk'izindi moto zifise bitense ngira niyo mpamvu bayisetijeho kuki je nanje kubera iki none wombye ati Wolves ya nyuma yakunanije we Man U jewe w'19 bandi naje jeho kuki bikuranyumva rero Man U novuga ati numwe mu migwi uno munsi buri mugwi wose nuva muri deuxième division nukuva no kwikinira nuva muri deuxième division za kipima ubundi Man U mu mwaka weze bagize ibihe bibi cyane bimeze nabi rero bari batomboye baronka izo no Ruben Amorim ashobora kubafasha kabasha no mu migwi 8 ya mbere canke 10 ya mbere ubona ko yari afise n'amahirwe bivanye nuko nake ritwara uretse yuko nimba yeka ratakaza zimwe mu nkino zikenewe cyane nuko bamwe mu bakinyi biwe ngenderwa ko basohotse bibere muri Afrika gukina kandi uri kuranyumva abandi nabo siho bari mu tubazo tw'imvune hagiye Amadidi Yaro hagenda na Brahim Mbeumo hari zimwe mu nkino Bruno Fernandes atashoboye kugaragara mu kibuga uri kuranyumva ba Benjamin Sesko nabanye bamaze igihe basa nabari mu mvune uri kuranyumva ivyo vyari ibintu vyari bitahuritse kumva yuko ikaranganya kanatsinda tugeranyije twari ejo tukituma abantu b'Imana bakunda kuvuga ikintu kimwe kivuga giteka ngaruke muri bantu b'Imana tugaruke mu kwemera uri kuranyumva shima kuri kose shima ivyo ufise byose kuko ivyo ufise hariho ababiririra uri kurumva bifuza kubironka atani ivyo bafise uri kurumva uretse yuko ava yuko ushima manza wiyumvira ati eske uko uhagaze no munsi kurasa nuko wari urejo canke hari akarusho kuno munsi uri kuranyuma kenshi ukunze gutora hariho akarusho hari itandukaniro gihejo wari urejo wari inyuma cyane gusumbuka yaho uri no munsi Man U umwaka uheze batambira umva bakora bagwana kugira ngo ntibakoroke uri kuranyuma bagwana kugira ntibakoroke nibisaga muri ya migwi itatu ikoroka ariko no munsi bariko bakora bagwanira kugira ngo bisaga muri Big 4 kubera ko na ba gatandatu uri kuranyuma bariko bagerageza gukora kugira bisaga muri Big 4 eske kure kudashimye nico basi aho ubona ega gukura ntaho uvuka rimwe ngo uzuri ingovi gukora sikuvuka no munsi ngucukura ngo ngucukwiza imyaka 20 no munsi nyene ngo uvukiyeko ngo sikuvuka no munsi nyene ngucukwiza imetero imwe y'uburebure no munsi nyene uvukiyeko ni buhoro nivyo Man U numwe mu migwi ufise amateka meza cyane muri Premier League ariko amateka asa naho mengo ntiyakomeje ibintu bisa ariko birasubira inyuma kuri Erik ten Hag ibintu byagenze neza turazanye Ruben Amorim nivyo ariko aragerageza kwisanga mu mwanya mwiza cyane uko yarari mu mwaka weze siko ari no munsi saison iranarangira ntiranagera n'iburi n'igice ca saison uramwirukanye uri kuranyumva eske witeze yuko uje kuzana aje kukuzana impinduka itandukanye niyo Ruben Amorim karaguha eske wazanye urizera ko aza guhindura ivyo Ruben Amorim karakora canke wewe Man U ufise target yahe nk'umugwi wawe wewe uburongozi bwa Glazers famille Glazers ufise uko targeting iki ufise target yo gutwara ibikombe ufise target yo gutsinda buri rukino cyangwa ufise target kugizira umunsi nituratahura target Man U bafise nituramenya ico batargeting abamanyi nituramenya ko barondera igikombe nituramenya ati ko barondera kugura abakinyi babadugiza ubwo kwigaba bakurishe bigize amahera muri ubwo buryo muri usange turamenya ivyo ko targeting kuko ubwo ko targeting ku gikombe ukacufata ukizikana Ruben Amorim kuranye babona ridiki uri ku targeting igikombe ufashe wirukana Ruben Amorim ugiye kuzana uno Fletcher
Jesse mbona ikintu yo kuratega nifata kibazo Darren Fletcher nifata kibazo muri equipe ya Manchester United ariko ugiye kura kuri performance y'ino mugwi none kuki ufata ukirukana Ruben Amorim yakaragerageza kugarukana ubugwamani mu bihe vyiza ukaza kuza mu meza wifata kibanza nagira gufata ukirukana Ruben Amorim wamaze gutegura umumenyereza nyene ubona ko ari we ashobora kuza agatanga ibisombe byo Ruben Amorim yakaranatanga ubundi bona Wilson waroze abarongozi equipe ya Chelsea niwe yaroze ubangozi wa equipe ya Manchester United yabarogera icyarimo wabaroze ntiyakaravye yarakavye biziba nukuvuga ngo rero nibara abahejeje nuko nyene so nakubazi rero bona Ridike na Houston buriya ugiye kura projet equipe Manchester United na equipe ya Chelsea de Blues abitandukanye ko Chelsea yobona ko iragura abakinyi ko bagira baperforminga neza ariko Man U ni ya equipe kona ko ivyo rikirubaka ni ibintu bitagira umutwe n'abaguru kora ni equipe buri mwanya yubika umumenyereza ego eka twemere ko uno bita Ruben Amorim hari zimutemeranije ko ari cyumutahurije ko n'uburongozi mbega urizeye uni mumenyereza zoza kata azahishika hindura ubwiza bwa equipe Manchester United yego mbega basote babeza muri equipe Manchester United mbega Man U twizegeye ko mu bihe byiza mugihe bahinduye umumenyereza James Makenga twarabanye bagisora umugabo bita Erik ten Hag rero bagisora Ole Gunnar agishika umugabo bita Erik ten Hag yashitse aba uwa kabiri muri championnat ya Premier League turavuga ngo igitsanga cy'umumenyereza kiraje sezikurikira yabaye umunani atwara igikombe cyane cha FA Cup sivyo umugabo aritapa aravuga ngo nabaye igitangazo no mwaka w'inkino inyuma Pep Guardiola ubone baramwirukana bavuga ngo tugiye kuzana umumenyereza mwiza kiri muto ku isoko ry'igura n'igurishwa tumukuru muri equipe ya Sporting de Portugal tumuze no muri equipe ya Manchester United kwa tumwizereyemo muri kazoza muri equipe ya Sporting de Portugal yari mwiza ubita Ruben Amorim araza muri Man biramwanyira uburyo bwo gukina equipe ya Manchester United sezo ya mbere nako sezo ya mbere amenyereje abo wa 15 bavuga ngo nshike mu byo yubatswe na equipe n'umugabo bita Erik ten Hag nshike tumwe nawo 15 reka rubake bishisha byo wanje bamugurira abakinyi bage kuri bangahe batatu bamuzana Mateus Cunha bamuzana Bryan Mbeumo bamuzana na Benjamin Sesko n'umusore bita Senne Lames abakinyi bagera kuri bane Ruben Amorim arasunika bigaragara ko equipe Manchester United itangwa kuzana ko rugero rwayo na equipe nkuru zaraze zitsinda zishaka kuyitsinda aba uwa gatandatu muri champion abantu baravuga ngo equipe Manchester ikiragerageza kugaruka ariko nawe akora fopa inkino zisanu zeruka ntiyatsinda urukino na rumwe atsinda urukino rugera kuri rumwe bahita baramwirukana mbega twibaze ko tuziyo umu engineer karoboka etage ugahita umwirukana ukazana yundi umwe musha ashobora kuza agahita abomora agahera A0 n'ubundi twizera ko munyereza musha azohita aduga ku byo Ruben Amorim yubatse cyangwa azohera A0 mbe ntiyahera A0 bizohita bifatisha muri equipe ya Manchester United ihinduka equipe nzima jere ko n'abanye ndiko na Darren Fletcher kunganya na equipe ya Banere 2-2 sonye na equipe ntoya na Ruben Amorim yangana na equipe ya Wolverhampton bikime ko kiri kimwe kandi equipe ya nyuma jema na equipe iri kirogo mu bihe bisa nkaho ari equipe iri mu bihe by'uburongozi bubi ko ama equipe itamenya mbega projet imwe mbetse gute bikarangira ngo kwitwara nayo mu wanashaka mu buryo bwa performance no kurondera no kuronka rezilita andi ho muri equipe Manchester United naco yanze kabisa naco yanze